Umuco Wijambo Ministries. The Word of God is light. Yesu nashimwe cyane, ndabahaye ikaze aho muherereye hose. Ndizera ko mumeze neza, mugishingire na Yesu Kristo mu mitima yanyu. Bonereho kuramutsa abakozi b'Umuco Wijambo Ministries aho muherereye hose. Nimba utarakira umwami Yesu Kristo umwami n'umukiza ubuzima bwawe, niko karyo kawe ko kugira ngo umwakire. Yifuza yuko tugufasha, twandikire hama tugufashe. Ushobora kutwandikira kuri WhatsApp cyane no kuri email. Nimero zacu ziba ziri ngaho. Ashobora kutuvugisha. Imana iduhana umugisha. Yesu nashimwe. Nk'uko mubizi turi Umuco Wijambo Ministries. Uyu munsi hari ikintu nifuje yuko tworabira hamwe. Mu by'ukuri hari ubuzimire bwinshi bw'amadini aguma yaduka. Hari amadini menshi cyane n'ubwo yoba yatanguye kera. Hari idini rimwe nifuje yuko tworabira hamwe, kumbure nawe urarizi. Nimba urizi urashobora kudusangiza muri commentaire canke audio kuri WhatsApp ukurizi, hama tukarushirizaho kumenya byinshi. Yesu nashimwe. Tugiye kuganira kuri iri dini ry'abaregiyo bitwa abaregiyo Maria, yatanguwe n'umugabo yitwa Baba Simeon, yitwa Mesias. Aha turiko turavuga mu gihugu ca Kenya. Uyu rero uyu mugabo Baba Simeon niwe yizera nk'Imana, niwe yizera kari Yesu Kristo. Aha burya bica bimpa kwiyumvira, hari abantu benshi namwe numva bavuga ngo Yesu yava ngaha muri Afrika, abandi kumva ngo Yesu yava ngaha mu Burundi. Hari n'uyundi mugabo wundi muri Kenya wundi, sindi nimba ari Makenzi, nimba ari nde, sindi ko ndibuka izina ryiwe neza, nawene yivuze yuko ari Yesu Kristo. Ariko uyu rero niko ndavuga atandukanye n'uriya mwabonye ubwa mbere. Ndaza kubereka kumbure amafoto yiwe, muraza kugenda muyabona. Uyu rero sasa afise akabijya, niko novuga yihariye n'iryo dini ryiwe y'abaregiyo Maria. Ushobora kwibaza ati none ko abaregiyo Maria twama tubumva muri Katolika, mbese ibintu mwene ibyo? Oya, iyi si Katolika wapi. Umufondatere wayo ni umwirabure ngaha muri Kenya. Hagaca haba n'uyundi mama batanguranye w'umwirabure nyine yitwa Mama Maria. Ugiye mu burengero bwa Kenya, iri dini niho uzorisanga. Amasengesho yabo mbese n'ibishusho baba basenga bafise muri iryo dini, uzohasanga ishusho y'uwo mufondatere w'iryo dini. Hagaca haba n'ishusho y'uwo Mama Maria, ariko bagaca bagira n'ayandi mashusho canke ibindi bigirwamana nk'abijya byo muri Katolika indani. Uravye ukuntu bambara impuzu, usanga bamwe bambara nk'aba papa na twa dukofero. Abakobwa canke abagore baho ugasanga bambaye amakanzu maremare hakurya nyene kw'abamasera. Urumva saba Katolika ariko bashaka gusa nabo. Urumva n'amazina kumbure nimba uri Umukatolika canke warahaciye uvyumva. Yesu ashimwe cyane. Rero akantu kabijya sasa karimo akabijya naka kugira winjire muri iri dini. Kandi abisubiremo, kugira winjire muri iri dini babanza kugukuramwo amenyo 6 yo hasi. Ndabisubiramo, kugira ube umuregiyo Maria
ubanza gukurwamo amenyo 6. Mbese aha niho umeze nk'uwakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Mbese aha niho uba wemewe n'ijuru. Udakuyemo ayo menyo 6 ntushobora guhimbara Imana, ntushobora kuba umwana w'Imana, ntushobora kuba umwe mu iryo dini. Waba uri umwana, waba ukuze uko uri kose, nimba ugiye kwifatanya n'abarejiyo bakakwigisha ukanyurwa, utegerezwa kwasama bakaguhongora amenyo 6. Nibyo barafise imyizerere myinshi cyane, ibintu byinshi bavuze, ku buryo hari nibuye berekanye y'igitangaza ricafye ko umusaraba ari natirere, ata muntu n'umwe yagiye kuricapa ko iryo buye baribonye ngo nyine. Hari ibintu byinshi bakubwira bitewe n'imyizere yabo, ariko mu by'ukuri uri kurabiraba haracarimo agahazi. Uti kubera iki? Yesu yarabivuze neza ati nije nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa data ntamujanye. Yesu ntuzi n'umwe wenyine yapfuye ku musaraba, ariko arishura canke aducungura ariko ibyaha byacu, igihano twebwe twari guhabwa wewe aracikorera kugira ngo twebwe tubabarirwe. Ariko uyu Yesu sasa wundi wo mwahagurukemo akubwira ati ntushobora kuba umwana wanje, ntushobora kuza mu bwami bwanje utabanjije guhongorwa amenyo. Mu by'ukuri numva aba bantu bariko baradutwara mu gihugu cy'ijuru. Mu by'ukuri amajuru menshi, mu by'ukuri Imana nyinshi, mu by'ukuri imyizerere cyane iby'abantu bizera ni byinshi, ariko by'ukuri nimba ufise mpwemu w'Imana, nimba ufise mpwemu yera, nimba wizera Yesu Kristo we Nazareti yapfuye akazuka inyuma y'iminsi ngaho 3, ni gute wo kwizera cyane wo kwemera by'ukuri iyi myizerere y'abarejiyo Mariya, hama ukagenda ugatega amenyo yawe ayahongore amenyo 6? Nta kindi gikorwa usabwa gukora, wewe ugihongorwa amenyo 6 gusa ubaye umwana w'Imana. Ibi bintu mwumva by'ukuri biriko biratwara abantu mu ijuru cyane ni yamayeri nyene ya Satani, ni yamayeri ya Satani. Yesu nashimwe cyane, Imana idufashe. Uzosanga abana benshi muri iri dini, uzosanga abatama muri iri dini, uzosanga bese abasore n'inkumi muri iri dini, kandi ibintu bakora byinshi imigenzo yabo imeze nk'iyo muri Katolika, ariko si Abakatolika. Gusangira bakoresha bijya bikoresho byo muri Katolika nyene, ariko aba bantu sawa muri Katolika, kuko Katolika naho turigera tubona ihongora abantu amenyo. Oya, naho turigera tubona aho ihongora abantu amenyo. Tabereka amafoto muze muzirabire, nta muntu n'umwe aja muri iri dini adahongowe amenyo. None ni gute Imana yoturema ikaduha amenyo hama igacitubwira ati kugira duhabwe ijuru tubanze dukugwe ayo menyo? Ibi bintu birimwo ikibazo gikomeye cyane. Turi mu minsi ya nyuma, abasenga iyo bari,
amadini y'ivyaduka karaza, amadini menshi y'ivyaduka karaza kandi yamyeho, kumbure ntitwigeze tuyamenya, ariko uko ubutumwa bwiza buriko buragenda bugwira abantu banka kubwumva, na Satani niko ariko arakoresha inguvu nyinshi kugira ngo azimize benshi. Mu vy'ukuri mube maso, we gusenga, mube maso amadini murimo, mufate umwanya murondera Imana ku giti cyane, ntimube nk'impumyi, kuko impumyi ntigera irongora iyindi, kuko zose zigwa mu cobo. Nivyo mw'isezerano rya kera turazi yuko harimo ubukebwa, Imana igategeka yuko abagabo bakebwa, Aburahamu n'abandi. Nivyo, ariko naho ibi bintu vyakabaye ngo abantu bakugwemo amenyo, niho uzoba wemewe imbere y'Imana. Ibi bintu ni ibintu bidasanzwe, ibi bintu ni ibintu bidasanzwe. Mube maso bantu munyumva, mube maso, mube maso, mube maso kandi mube maso, mube maso. Aba bantu uzobona bambaye kujya kw'abapadiri, bambaye imisaraba minini, bambaye amashapure manini, ariko uvuze kugiye kwifatanya nabo babanza kuguhongora amenyo. Ibi bintu biratangaje kandi birababaje, kuko birerekana ubuhumyi. Iri si rya dini rimwe abantu babiri cyangwa batatu, n'abantu benshi, kandi si muri Kenya gusa, mu bihugu byinshi vya Afrika bariyo, za Nigeria bariyo, za Ghana bariyo, ahantu henshi. Mube maso, mube maso, musenge, musenge. Turi mu gihe ca nyuma, turi mu gihe c'iherezo, aho umwansi ariko arakora akoresheje amayobera menshi. Imana tuzi, Imana twemera, Yesu Kristo Munyenazareti wapfuye akazuka. Abo bandi ba Yesu nabo tuzi, kandi na Bibiliya iravuga ba Yesu benshi. Imana idufashe cyane. Mpwemu yera uwo Yesu yavuze yuko agiye ko turungikira, ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo mpwemu w'Imana akugenderere, akuhishurire idini ryose wowe urimo. By'ukuri nimba wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nimba wizera mpwemu yera ko ari we mwigisha akaba murongozi wawe, ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo mpwemu w'Imana akore ku maso yawe, akwereke idini urimo. Birababaje guta umwanya, guta ubuzima bwawe bwose, guta n'amafaranga yiwawe, mbese ibyawe byose uri kurakorera idini, hama ukazumva Yesu akubwira ati mviraho, sinigeze nakumenya. Ivyo ni ibintu bibabaje cyane. Imana ikugenderere, Imana igukore ku maso, Imana ikwereke aho uri, kandi nawe aho uri hose ndakubwiza ukuri, usenge Imana ikwishurire, Imana ikwishurire. Nivyo abapastori turashobora kuzana amajambo meza yose twubwira ukuntu, nivyo Imana yarambwiye ntangure kino gikorwa, nivyo ukazana abantu mugashitangura kubashiriraho amadoctrine ugenderako, nivyo wewe uzi aho uri kurabatwara, ariko bobo batabizi, kuko bizerera muri wewe icyo Imana yavuganye nawe. Nimba ari Satani yagutumye, bizerera muri wewe kuko uzababwira Imana, ariko wowe ubizi neza ko ari Satani yagutumye, ariko bo baza bizera ko ari Imana kuko ari yo babwira, ariko wewe uzi sobuje uri kurakorera, hama ukaba twara hehe muri cyono. Rero niyo mpamvu gati
bana b'Imana, abantu wizera Yesu Kristo umwami n'umukiza, musenge mugera bahishurira amadini mubi, nimba by'ukuri amadini murimo ariko arabatwara mu rugendo ruja mw'ijuru canke muri gihonomi, kuko ubutari karaja mw'ijuru ariko araja muri gihonomi. Rero ntumarire ukwizera kwawe, umutima wawe, ubwenge bwawe, ibintu byose kuri pastori, bishop nande. Fata umwanya wo kurondera Imana. Siniko navuga ngo umwanya abarongozi banyu, no, ni ndabigishe nivyo, ariko gira umwanya nawe wo gusesa, wo kurondera Imana ku giti ciwawe. Yesu nashimwe. Imana ibahezagire. Nimba hari vyinshi uzi kuri aba baregiyo Maria, nagira ngo ndagusabe dusangize kugira ngo abantu barushirizeho kumenya vyinshi cyane, barushirizeho kumenya ukuri. Imana ibarinde kandi bazigame. Mwarahezagiwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.